Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE ahamagarira abenegihugu bo mu ntara ya Mwaro kubungabunga ibibanza vy'iratiro biri muri iyo ntara. Ivyo yabishikirije kw'igenekerezo rya 22 Ndamukiza no mwaka aho yari yifadikanije n'abenegihugu bo ku murwa mukuru w'iyo ntara mu bikorwa vyo gutera ibiti vyerekana urube rukingira ikibanza c'iratiro c'agasumo ka Mwaro. Yabahamagariye kandi gukunda ibikorwa vy'iterambere rusangi no kuvyigisha abana babo kubaha amategeko, kurwanya ibihuha no kurangwa n'urukundo hagati yabo. Haraciye igihe tuguma tubisaba tubivuga twagira dutera kamo rero indongozi twiyumvire neza ico tuma ingenzi zihahurumbira gusumba atari uko akagusumo ka Mwaro ariko naho nyene katubera akaryo ko gushobora guhashira ibindi bituma turata gusumba akagasumo ka Mwaro tukabizanirwa ari uko ingenzi zije kuraba agasumo zihita nkuko ivuna akanyota nko kuraba ibindi bintu byo kurata kuko ntibihabuze. Kera bahora bavuga ngo abanyemwaro dukunda amafaranga none amafaranga ari hehe? Reka rero tubereke yuko bishoboka ko amafaranga aboneka mu gukora neza mu kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Ibikorwa vy'iterambere rero ni vyinshi biratandukanye nkuko nariko ndabivuga. Amakomine yose arisangije, komine yose irisangije ibikorwa ishobora gukora bikayiteza imbere. Uyu munsi turiko turakoranga ku gasumo ka Mwaro. Twifuza ko ejo dushobora kuba turi mu bisoro. Twifuza ko hirya y'ejo abandi muzobajana igisozi, abandi mukabajana inyabihanga. Gutyo twagenda turatandukanya ibikorwa dukora kugira ngo umwaka uheze tuzokwirata tuvuga tuti muri komine kanaka mu bikorwa rusangi twakoze ibi. Muri komine kanaka ibikorwa rusangi twakoze ibi. Tukagira ikomine yose ikagira igikorwa yirata c'iterambere, igikorwa gishobora kwiteza imbere bivanye ku gukunda ikomine, gukunda intara. Tudakunze ikomine, tudakunze intara zacu, ikomine zacu aho tuvuka, n'iterambere ntidushobora kurikunda. Iterambere riza kubera dufise umutima w'urukundo gukunda igihugu, tukubaha indongozi, tukubahiriza amategeko, tukumva indongozi ico zitubwira, tugaheza tukazitaba, tukaziyoboka. Tumaze gukunda igihugu, tugakunda indongozi, tugakunda ibikorwa baduhamagariye. Mu minsi mike muzosanga twarateye imbere. Ariko rero ivyo byose tuzobishobora ari uko tugize urukundo, tukunga urunani, tukaja hamwe, habeho ikintu cyo kurwanya insaku n'ibihuha. Insaku abantu benshi aho gukora baja mu nsaku, baja mu bihuha. Ugasanga bariko bavuga ibi nibi na biriya, ibizoba, ibitaraba, abantu kamusanga bari mu ruhagarara. Ibihuha n'ibidusamaza, biradusamaza. Nivyo cyasamazwa n'ibihuha rero. Tuvyima amatwi twege tuje ku kivi. Muri ivyo bikorwa akaba yari kumwe n'umukenguzamateka yatowe muri iyo ntara n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gushikirana n'agateka kazina muntu umupfasoni Imelde SABUSHIMIKE. Inyuma y'ivyo bikorwa Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yabandanirije urugendo rwiwe muri komine Bisoro aho yagendeye ikigo kijejwe kugwiza ibitungwa vya kijambere co ku mutumba Ruyange.